udakijijwe nta n'umwe yarakijijwe nta n'umwe mu muryango eka nta n'umwe yarakijijwe Imana iransokorayo ndibuka mbi Bujumbura mu Gatumba Imana yaranzigamye yari izi kwizonkoresha ibi ndiko ndavuga uyu munsi cyangwa n'ibindi nzovuga hanyuma kuko yavuze ngo ntarakubumbira mu nda ya mama wawe nari ndakuzi sivyo none twebwe rero ntituriho kugihamana turiho ku mugambi w'iki w'Imana. Haleluya, amen. Turiho ku mugambi w'Imana kandi n'Imana yaduhamagaye kugira tuze mu murimo wayo sivyo none naho bakanye rero je ndazana kangura abasinziri murankunde sinkunda kuzinzirana eka yaba ntuzizina naca nakubwira nti byo niko ndavuga sivyo ganuzi niko muranja mvuga agacagira ngo badamukanguye niko mpora ndabakangura nti nawe ivyo nawe ntubishingira intahe ganuzi ukazubona gisengo ntinariko mvuga iki nti wewe rero ubikora byose urumva ukongera ugasinzira muga ntawe ubishobora byose. Ndibuka ibintu twahuye ntarakizwa ndibuka ninjiye mu kibira ca Rusizi njanwe n'umusoda umubiri wose candatimba kuko ico gihe umusoda kujanya akakwinjirana mu kibira byaba biheze hanyuma rero umubiri uratimba ca ndiyakira mugasi niyakiriye n'Imana niyakiriye mpfa kuko iyo Mana ntayo narinzi hanyuma aranjana dushitse tugira duseruke kuri Tanganyika caramvuma ngo subira inyuma candaza ndiko ndaza ngeze nka hagati na hagati canke ngira nsohoke campura n'imvubu ndayituzuka ko mfise ikinga ndayigwa imbere candatemba mvyuka mvunduruka niruka Imana ibiranzigana icambere birandokoye Yesu wacu nashima naho nababwiye gusonza ntibyahereye nkijijwe gusa nukuvuga igihe kimwe nagiye aho twari twahungutse hanyuma tuburi indya na mwene wacu hanyuma camvuga nti rero naho tubuzi nijyangira nje wabo wa mami yo mamari kubera nawe nyene ntiyari bwaze mbaze ko ari n'utujumbo boturusha ngiye candarura candagaruka atakintu nzanye kandi naho twari turi ntacari kihari ngize gutya aca hazi kamyo ikorororo gw'ibijumbo ikiragenda sinagwikorera ngo ndarushobore haca haza n'uwundi wo kwa mwene wacu ashinda ndende humira indya ntimogwere ico tugabura wowe ufise ikinga acagishirako duca turagenda turakigabura urujumbu rumwe sinarumara Imana ibirangaburiye kugira nze shiko uyu munsi iragahezagi amen. Ikindi gihe naho ndasonza ndarima indya zabuze ahantu abantu bagihunguka biragoye ndavuga nti none uyu munsi hoho bigenda gute turarima mugari kanka ko ndeka mare harya imvuko ikirangaburira sanga ahantu imvuko yimburire uwo yabitwaye yarima nk'ahari ikabisomba ikabizana ahantu habaye ikibara ikabipanga Imana ivuga ati ndinje kubera hari ico ndamuzigamo wamfuko ndagutegetse kuzovyimburira hariya urumva imigambi y'Imana ku muntu Yesu nashima hanyuma rero ndiko ndarima ubwo nyene ca ndasavya nzambona nkweza ibijumbu bikeye ndabandanya n'uzuzi ibibegeti ibi ca ndatahana muhira ndabiyora byose ndaguma nkuri hoho n'umwete waciyotse ndarya umva Imana itantumye Yesu wacu nashima aca haragere rero igihe cyo gukizwa ca ndihana nari mfise depo y'ibiyeri depo y'uburo y'amasaka n'ibindi bidandazwa ivy'Imana irabinsokoramwo ndasubiza depo y'ibiyeri bidaje ndasubiza hanyuma rero icira candagenda ndakizwa mu nyuma rero candahomba rero
murumva rero guhomba nta kintu usigarana mu mufuka ajya kubwiye ngo umuntu yahombye nuko asaba uwo yimye nanje rero ntawe nimye nasaba nahombanye Imana haleluya nari narose Imana hagiye iby'umubiri hinjira Imana imaze kwinjira rero ikirantubunga no kuvuga rero maze gukizwa mu nyuma nshagaguye ndiyumvira n'ikintu conkura aha hantu nuko nogura moto ngaca amahera nk'abandi ndibuka nari mfise agashori candakagurisha candonkamwe ibihumbi 108 ari ibihumbi bishika 300 bakoye mushikanje muhira canda yabatwara ntavuze nahandazi bazoca ari bayabikije jewe ntahanye bazoyakenera nazanye moto nayarose ayandi yose canda yagurana mu miliyoni 2.1 hanyuma rero ndayaguranye nzanye moto umunsi wa mbere nza numva ndayishikanye muhira ngo genda rero utanga umuhamagaro uzoza uratwara umukozi w'Imana hari kuwa mbere ndavyibuka canza mu Rusaka duca tuhuriraho na pasiteri bari mu Gasekebuye muramuzi muremure yitwa Karaveri twagendanye igihe kirekire imyaka 10 hanyuma rero acaransengera rero ndagiye kwicira amahera nayaciye ukwezi kumwe gusa naguma ngende ijwi rimbwira ngo reka guca amahera ugende mu gikorwa canje nanje umunsi wa mbere ayo mahera yariyo ni moto ntizari bwagwire gose uko narara ndayaca ntarayigura ndayizanye niko byagenze ngize gutya nazanwa ngo mpakiye ngo nshize hasi umuntu sinarinda gupana haraho nazambona mfise ibihumbi 40 ibihumbi 50 kandi ayico gihe mu bihumbi 2010 nogire ngo yari make waba wayarose kabisa hanyuma rero ukwezi kumwe biba biraheze candaheba caja mu gikorwa c'Imana ngiye mu gikorwa c'Imana rero ndamubwira nti mute ubu rero sinzosubira kuja guca amahera ubu rero ni gikorwa c'Imana iyo uzoja niyo nzoja izokurangira niyo nzobandi twaragenda duhereye kwa gatatu kwa kane tukagenda no gushika kuwa Mungu gacangaruka hanyuma rero umwe niwe yabyinye aragenda ngo inzara nayo ngo biramucakiye nanje ngo ndabyinjiremwo yanzara mpunze ibirancakiye ingirente gashanja kubwira mwarimu uwo munsi ni pasitori wacu ijerere inzara irancakiye nsengera naguze moto y'abandi byose bisa n'ibihagaze mu madeni ndashonje ngire nkamutera ikigongo ati genda usubire ugeze rimwe urare niyakwankira uhebe izoza kugutabara hanyuma rero nkiyumvira n'inkomezi yabimbwiranye ntoya mwari yonyica ntiyonyica ngo nta kundi ngo reka ndagusengere izoza kugutabara mugabo rero igihe yankura mwibarabara ijambo yambwira ngo nzogutunga nanje nkabyiyumvira n'ingene njonje none itunganuko inzira z'Imana ziragoye mw'abantu b'Imana none itunganuko hanyuma rero ndibuka twari twarimye aho nacagogoye sinoija ko ngo tuyive twari twarimye ibiraya mu mwonga n'umudamu ndavyibuka twabirimye aragenda arabagara arafurira nk'abandi hageze kuja gusoroma agize gutya agasanga nta n'umuzi waranze ibiraya byatabiwe handi hose kandi ibiraya biravye uwavuga ati ibiraya biriko ntibazoronka aho bashira hanyuma kweze agasanga nta muzi waranze abarimo ibiraya barabizi bimwe nka bimwe bisubirako bamwe bagira badasoromerako ariho ibimata ku giti haca haza rero
imata ku giti bitagira umuzi biba birura yo ndabarangira uwo muzoba muze mubaze dekinje ivyo biraya biba birura yo mw'abantu b'Imana. Hanyuma rero umugore akagenda akabizana nta munyu nta mavuta nta mboga agahwata agateka agacazana yo Imana ishimwe. Amen. Hanyuma rero ndibuka rero igihe kimwe Imana ntiburi igihe cyo gutabara bavuga amaterano imahonda ati mwese muzinjirire mahonda ninaje nzoje mahonda. Hanyuma rero jambwira umudamu ntindagiye acagenda mu nkono azana twaturaye nza numva amata avuye mu kanwa ruba no gushika umuntu yariye fragile acabimenya fragile ushaka ubumbire mu bugari kira ubugari burahera bigasambuka urutero ukagaruka mu kanwa. Aho ndiko mbwira abantu bazi fragile nimba harimwo umuganga nkazoza kwa muganga uhampa fragile nzobitaho ngende zoca ndakubwira nti ntumvuye je naraziriye bikwiye mu birayi. Nukuvuga rero namibe rumva kera yahora imbuza kurya nkarya rimwe ku munsi ubu naho norya indwi narakize amibe. Urumva rero Imana ikoze ikibiri kwikura n'ikindi. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Nguma mvuga nti nashimwe kuko n'inzira nziza iduha kumenyana n'Imana. Yesu nashimwe. Amen. Hanyuma rero canavuga nti ndihuta ntinosanga nacerewe ntaco ndagaruka ca ndiruka niruke ndashonje ndagenda ivyo nanse sanga n'ubundi nacerewe nsanga binjiye ca ndashika ndicara mu ntebe aho gusenga ntimana unyeze urazi iyo umuntu nyene ariko aritunganya ca mvuga ntimana ikintu nkeneye ni indya n'ukuri. Murumva ko nazishaka ikintu nkeneye Mana ndagusavye indya uyu munsi hoho iwawe ntihameze nk'iwanje. Aravuga ijambo umukozi w'Imana araduhamagara ajya rero abantu bagowe na byinshi ubonye batonze bavuga ati bose tinavuze ubutumwa bose bihanye ekasha naje chamba hasi sinarimbuza ibyo nihana turiko turajana sinarimbuza ibyo nihana mugabo umubiri uratanga amatwi kumva ngo mfukame n'Imana jese imbuza ibyo nihana mugabo je ndashonje ndagusavye indya. Imana idutabara. Amen. Hanyuma rero baradusengera aragera guhereza mbuza y'umunyu ndonkayo mere ivyo uvyumva gute. Hanyuma rero badusengeye nimugenda amahoro duca turasohoka turiko turaramukanya nkiyumviye none hakongoro y'Imana ntibateka jeko nasavye ndya none hoho nimba bateka mu kubirya nobikirisha. Mbona abandi bari mu guhera nanjye ndiko ndaramukanya najego ca ndagenda mfata kabibiri yakanje iyi bibiri kuva mu bihumbi 2007 abantu bafata bibiri ya nabi Jesse ndimo iyi niyo kuva mu bihumbi 2007 kandi ayihawe n'umuntu nkijijwe nari nayibonye ahantu
mvuga nti mpa ya Bibiliya je narose ico ndayikoze iyi Yesu nashimye. Hanyuma rero ndataha uyu mutama arahazi ngira ndengana amashuri ngira nshike muri kakabarabara k'amabuye nza mbona batumye umukomitaraho azarirukanga nza numva avuze ngo dedi nanje mu mutima yampamagara indya zirabonetse ngira anumva ngo wededi ntisa ngo ndorera hamwe abakozi b'Imana barakunduma mbega ino ni mu mugamba umugamba ntashoka yerekana neza ko ashonje nanje cyandavuga nti umviriza rero ndiko ndihuta muga mu mutima ndiko mvuga indimi zibiri ndiko ndihuta nigenda babwire ko ariko arihuta muga mu mutima hariyo ntavyemere ngo yango sinoja kubabwira je bakuntumye niho gibasi ngende ntaco nicagaruka cyandagenda aho umuntu asonze irya ziriho ni wabona ushonje ntuzugire ngo indya ziriho ngo zirabutse irya ziriho kandi ni wabona ubuzimana ntuzugire ngo bose barayibutse kandi ni wabona uyifise ntuzugire ngo bose barayifise. Yesu nadutabara nashimwe Yesu. Hanyuma rero ndashika nsanga indya ziriho nsanga umuceri ntaheruka aho nsangamwe amasupageti aho ntarara nsanga na bimwe byambabaza birimo ngire gutya nsanga n'isorori rimwe imboga nsanga n'iyindi rimwe inyama ndaza gutora isahani nditegereza hari isahani z'abahanzi bwari buto gahera Yesu wacu nadutabara ungana gutya noneka yera inzara mfise n'akarya gasahani bigenda ngwiki nza mbona sinzi ingene ndavye gutya nza mbona isahani nyene y'umuntu yashonje iyi je nibaza ko yari yabitswe n'Imana rero cyandenganizi cyanakiriye ndayishingura yari isahani je ndakubwiye hanyuma cyampera ku muceri harya rero umuntu yashonje ntamenya kwanga mpera ku muceri sanga sinzi ndawarura nsangaho ubushatsi n'ibiharage ntabyo naheruka ntibiharage ngumiraho ntwara ubushatsi n'ukuri sinoronka akaryo kukurya nawe. Hanyuma rero nshika ngaha isahani yuzuye cyangira ingorane naho yabaye nini yuzuye kaza ndaraba sinzi ko Imana yabwiye ati ntimumurabe cyandatsindagiye gacanza ndaraba gacansindagira ibyo nabikora mu kanya gato. Hanyuma rero ndashika nshitsaha rero ncambona inyama nitegereje hariya nkabona bafise imwimwe nimwe cimarira iki candagira ntimuntwenge ntimuntwenge umugani wa muririmbyi irote pari ntihahera. Hanyuma rero canja gufukura ibyo natsindagiye canja gutsindurura cyangwa bitamwe inyamizi candafuka zitatu
candafuka ivyo nabikora mu kanya gato canakirigira kanengereka hejo shize hejuru rero ababibona bose bagira na Jefise umuntu uzeye umuntu uze mu Kongomani hariya yaciye avuga ngo siriya mukobi inajua mwenye nayo je nije nahinze birimo ndagenda ndicara ndarya we urura ntigwari rwarizi ndarya niyo uri ugahaga imisonga icisa n'ingora rwarizinze ni ibintu bikomeye. Hanyuma rero ndiye mbona bazanye n'ifani ndenza ndanwa nza mbona duhejeje bazanye n'akantunze n'akakandi kamenyo ndashiramo niho rero nshizemo niyumvira ntego jeho ndahaze umwana n'umugore bose cangira ikibazo n'ubundi nanezerewe akanya gatoya. Yesu nashimwe. Amen. Ndiko ndataha Imana n'ubundi ivuga ngo nzogutunga. Imana ishimwe. Amen. Mundwi ikwirikiriyo ndibuka neza haciye haza abantu bo mwishira hamwe biraho bajavuga ngo turondera gutanga akazi ngo kandi nta byinshi tukugoza. Ndibuka none nibiki baranyiganira ati kandi tugenda tuguhembye intarako baca barakora mu mufuko se bampa amahera baca baragenda mbona baragarutse ngo reka twaguhaye adakwiye arasubira baraharura barampereza isawa canja guhanuza abakozi b'Imana aya mahera uwo yarya hari icaha yo bakoze ati ntangorane nkaca mbwira pasiteri kuko nari nabanje kubaza mwarimu ivyayo byose reka rero nzoraguza no kwa pasiteri naho numva ipasiteri rero yamenye ivyanje ntiyarazi ivyanje ntubogeye amahera hari ico ndamwiganira byose ngo Imana yakugaburiye ndagenda ndasuma rero ndatangura ndasuma ibiharage n'utundi twabura candajana muhira. Yesu nashimwe. Amen. Imana ibiratanguye kugira hano kungaburira reka gukorera Imana no mugisha dore ko turaja ndabikubwiye gukorera Imana ni iki no mugisha. Hanyuma rero hashize igihe rero Imana ikazirambira ko izontunga. Hanyuma ibintu nari ndimwo biza birakura buhoro buhoro nza mbona hageze ahantu nakira telefone icambere yahereye ko muri JZ buriya dukora ibiraya mu Kayanza baciye bavuga ngo umuntu twotuma umuntu yakwiragiza imbuto imwaro ninde baca bashira yo nije nagenda ndabirongoye amafredo misiyaha ntuze tugaca tugenda aho dutekera imbuto uwo mugabo twaca tumubwira no ndamubonye ca ndamumenya donaze tumubwira taha rero twaje kandi rero ko badutumye ntavuga rero hajya isoko yaheze teka nawe uratumenye bajya n'abakuru ishira hamwe bakubwiye amahera ucugira ati mwe ntaco tekera tugatekera urumodoka rukuzura tukajana tugasubirayo araho twaza tubona duhaye $600 ngo mwebwe ngo mwabikoze neza sawa twaje hariya bakaduhereza sawa. Imana iratanguye kugira kutugaburira iratanguye kungaburira. Yesu nashimwe. Hanyuma ikindi gihe nza numva nakiriye itelefone ngo wewe ngo nturi Silvestre kubera nzite dinje cyane nsanga navuze nteka bacho bambaza ngo ntumuzi nanje nibutse je nibuka ko ari jewe namaze guhakana ngo none ntumuzi ntego ngo turamukeneye ngo have ngo umubwira
ngo icyo tumubwiye. Hanyuma rero baca baratelefona mu nyuma ngo wakiriye ya telefone ko kuri telefone yawe wari wayitanga nije ndayifise ngo uri Silvestre ngo uzogenda urabaza ngo baze ngo ibintu byose ngo buriya ngo tugira tuze tubajabukane hanze n'abandi ngo muje kwiga ngo iby'uburimi. Hanyuma nterega sinzi igifaransa, wewe ibyo ntibikura, wege ndurondere